Yes ashimwe cyane ndabaramukije nitwa Nathalie Nyamoya n'ubu turashoboye gushimira abatwandikiye baturemesheje intahe muhandanye murungika mutubwira n'ukuri ziraduhezagira cyane n'ibibazo mubandanye mubirungika rero n'umunsi twashaka kwishura ikindi kibazo cyatubajijwe kiti none iyo bishitse mukababazanya none muvyifatamo gute mubigenza gute mwebwe nizehe impanuro mwoduha papo mu gihe umuntu akomeretsanye nyine iyo mwababajanye nyine mwobikora ngenda bahereze Olivier abaramutse yongera atangure kubishura icyo nagomba kubemesha bariko baratumviriza nuko aha Nathalie aravuga ngo mwakomeretsanye singumu samakofi nivyo nyene no tutugeste twa buri munsi ni ibintu umuntu akora na decision usanga yafecta ubundi mu buryo bumwe ico tujambo duto canke ico warukwiriye gukora utakoze canke ico wakoze utarukwiriye gukora donc ibintu byinshi bitandukanye twarabivuze muri audio ziherutse nimba mutayironse murashobora kutwandikira tukayibarungikira ama rero attitude jewe nize paraporo ya Nathalie nuko natahuye yuko si umumarayika tubakanye n'umwana w'umuntu nanje sindi umumarayika rero nkuko nigeze kubivuga mariage burya si boîte novuga irimwe umunezero irimwe amahoro irimwe ibintu vya kaka ariko urugo novuga ni boîte iri vide aho umunezero uzojamwo nuwo umwe muri mwebwe canke mwese muzoshirayo urumva amahoro muzoshiramwo niyo muzo experiment rero ikintu natahuye kuba armeniyo ide yuko wubakanye n'umuntu ari imparfaite Yesu agihingura nukuri ivyo biragufasha kuko birakuruhura nugutahura yuko uwo muri kumwe ntarashika muri perfection Yesu aracamuhingura iyo rero ugitahuye umera nka kumwe kwa Yesu yavuga ari ku musaraba data nubaharire ntibazi ico bariko barakora ico kintu kuko ndazi yuko igihe natangura guhura n'amafrustration ya mbere mu rugo nuko numvise none uko bari bambwiye ibintu vy'urugo jewe numva ko ari paradizo ngiye kubamo none harashobora kubamo ikintu kimbabaza rero nuko niyo turiko turavuga kenshi nagomba kubwira bene data muriko muranyumviriza iyo muriko murahanura ama jeune couple canke aba fiancé mubabwize ukuri mubabwire yuko hari ibintu muhura bigoye hari igihe rimwe na rimwe bibagora hari igihe bibacanga kuko bituma bataba abantu bari idealiste gose ngo bumve yuko ari ibintu umenga ni ibintu vya kaka gusa no murahura n'amadefi kuko mwame mwibuka imisi yose uyu munsi ivyo muzohura ejo ntimubizi kandi uyu munsi ukuri si kuzoburi ejo hari ama information hari ibintu bitandukanye bigenda biguhindura donc icyo kintu nukuri ni ikintu kigenda kimfasha gutahura yuko Nathalie n'umwana w'umuntu arashobora kwihenda arashobora gukora amakosa yose abaho arashobora kwiboma hamica kabiri rero paraporo y'ico nyene nuko subira gutahura yuko urugo burya tubakira Yesu tubakira Imana imbere yuko twiyubakira ni mission burya tuba tugiyemo hakurya iyo bagiye mwivuga butumwa ruguru canke hanze nagomba kukubwira n'urugo ni mission burya uba waratumwemwo rero nyene gutanga mission uyo rero ni wo wizigira ukavuga uti Imana hari umukolaborateur wamaye urumva hari umupartenaire wamaye muri iyi mission Mana ndabona ibintu biriko birancanga kuri we none Mana wowe wamumpaye ndagusavye umukorereko ndagusavye muhingura kuko kenshi ikintu nabonye kandi ico kintu carananiye caratunaniye na Nathalie nuko twirotuvye tugomba guhindura ubundi urumva donc ugomba guhingura ubundi iyo rero uriko uragomba guhindura ubundi haca haba ikintu bita manipulation iyo hatabaye manipulation haba ikintu cyo kugomba kumuhindura umuja urumva ukamutwaza umukazo ivyo rero biri mu bintu byamfashije Nathalie wewe sinzi ivyo byagufashije muri ivyo ni muri optique nyene yo kumenya kwakira le moment présent kuvuga uti ibintu bimeze gutya sindabishire muri contexte historique yini ntazi si ivyo kutagira kubifata muri ako kanya ukavuga uti sinze kuvyura izindi ntambara icamfashije aussi c'est de savoir yuko iciyumviro
tudasangiye atari declaration de guerre kuko kenshi hari igihe mutumvikana mutabonye ibintu kumwe umuntu akaca bifata personnellement akumva ari blessé donc ne pas avoir les mêmes avis ce n'est pas une déclaration de guerre ahubwo usanga biri complémentaire nuko gusa muri ako kanya umwe wese bashaka kufeza valoir icimviro ciwe ngo agishire hejuru ngo arico cakigwa cemegwa ku nguvu nashaka gusubira inyuma gatoya papa amasema nigeze gutanga ubwa mbere ku bantu batangwe kunyumviriza ico kintu naragishimangiye ko kandi ico camfashije cantabaye igihe naja mu rugo narababazo yuko ivyo tutumva ibintu kumwe nkumva ndi blesse nkumva iregaretezwa kuntahura hoho rero ntihagira umugenzi wundi canke iyindi nshuti za kumubwirikana agacakira numva umenga ndi rejeté ariko nagiye gutahura ikintu kimwe umuntu wa mbere dans la vie d'un être humain yaba umugabo yaba umugore n'Imana tubisome d'ailleurs kuko ari gihe amajambo batubwira bati ngo tu es la femme de ma vie ngo mbeshwaho kubera wewe gusa en fait nkuko umenga uri alpha na omega mu buzima bwanje igihe Imana irema umwana w'umuntu Adamu Imana ngo donc muri Genèse itangura igice cya kabiri kuva ku murongo w'indwi ngo l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant nabibonye mu gicapo nk'umu anesthésiste ariko aravyura nk'umuntu yaravye la première personne umuntu abona si ibintu biba biri ruhande nuwamurabuye donc umuntu wa mbere Adamu yabonye mu buzima bwiwe ni Imana c'est l'esprit de Dieu qui venait d'entrer en lui rero igihe ntahura nsasanga ntirega Olivier mu buzima bwiwe si jewe ntegeza kuba wa mbere umuntu ategeza kuba wa mbere ninde ni Imana wavuga uti ivyo vyari vy'umugabo none umugore nawe vyagenze gute kuko yavuye mu rubavu rw'Imana Acha tubananye dusoma iryo jambo muri Genèse chapitre 2 verset 21 alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme ngo amuzana ku mugabo donc ni nko kumenga Imana yafashe igihimba cy'uwo mugabo iza kubumba umwana w'umugore mu kibanza kinaka Imana ikiramuzana umuntu wa mbere uwo mugore yabanje kubona ni Imana dans ma vie naciye ntangwa gushora ama priorité mana yo mwijuru si cimviro canje giprevoir si cyo cambere si ni ca Olivier ni ci wawe mana ushaka iki Imana ijambo ry'Imana ngo tuza ko hari Imana ishobora uri umugore wa bigomba vyabaye byinshi Imana gati natari tuza même si tu as raison tuza numviriza iryo jambo kuko uwakubwiye ngo tuze uwaguhamagaye muri uwo rugo ni wazo guhana imbaraga zo kuva muri ico kibazo ndabahereza Olivier nawe bandanye amen numva no bifatanya na wa murongo sinzi ko udusomera muri Zaburi 127 Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Imana ishimwe cyane akenshi iyo turiko turasoma uyu murongo ni nkaho umenga tusa kandi niko nahora ndabusoma kera nkaho umenga turiko turavuga iyo tutubakanye n'uhoraho tuba tubakira ubusa ariko Bibiliya ivuga iyo atari uhoraho yubatse abubaka bubakira ubusa ni ugutahura yuko odora y'ivyo turiko turubaka ni Imana yubaka rero iyo watahuye yuko ari Imana yubaka ndakurahiye imbere y'Imana Imana igende kuyobora ucuba muri cya kibanza aho umera nka Yesu akavuga erega si nkora ivyo nigenga ariko c'est lorsque je vois faire le Père, je le fais pareillement. Donc, si jewe nigenera, si jewe ndabyigenera. Rero, iyo wamaze gutahura ico kintu, nukuri ni ibintu bigenda bigufasha. Aho uvuga uti, Mana, ndagusavye unyubakire. Mana, erega uyu muntu, wewe umuzi kuva isi itararemwa. Je duhuye dukuze. Mana, of course nataravuze ngo nanjye siniyizi nivyo nanjye siniyizi la preuve ni ko hari amareaction ngira nkavuga ni ibi bintu ni gute nije mvuze ibi nije nkoze ibi urumva donc ce qui montre yuko turakeneye Imana mu buzima bwacu ndazi hari amatekinike hari amakonseil hari amaprincipe atandukanye kandi mbeza ariko nagomba kubabwira ngo ayo yose
Bibiliya iravuga abantu bubakiye ku musenyi. Ibintu byose bitubakiye kuri Yesu, bitubakiye ku Mana by'ukuri. Ndagomba kubabwira yuko ari inzu yubakiye ku musenyi, ari yubakiye ku rutare, byose byatewe n'imiyaga n'ibihuhusi bimwe twamye tuvuga bikomeretsa bibabaza. Urumva byose birabatera, kandi iki kintu reka ndagicishemwo si uko muri ko muraca mu bintu bigoye, ko ari preve cyangwa ikimenyetso cy'uko mutari mu bugombe bw'Imana cyangwa Imana itakiri kumwe namwe. Icyo Satani ndazi yuko agikorera kuri benshi. Rero icyo kintu ni ukuri ikintu kimfasha, kandi cyabandaje kimfasha gutahura yuko n'Imana ibikora, niyo yubaka. Kandi nk'uko Pawulo avuga, uwatangiye icyo gikorwa cyiza muri mwebwe, urumva ni igikorwa cy'agakiza, ariko icyo gikorwa cy'agakiza mwibuke yuko kiratubandanya rero no mu madomene yose tubayemo. Rero icyo kintu gutahura yuko n'uhoraho abikora, niwe abishyira mu ngiro. Hama ikindi nacyo ko novuga sinzi ko nocita principe, ariko ikintu novuga ngenderwa ko mu buzima bwanje uyu munsi nuko nahagaritse kugomba kugira rezo. Ndibuka Natali aranzi cyane, n'abanzi kumbure baraza kubitahura. Namafisi nyisho namba mfise inyishu ndigovyora, namba kandi zibangutse, biragoye kuntsinda kabisa. Namba mfise ingene ni ngira akantu nsohora akajambo kavuga none akugakuye, waronse umwanya wo kukiyumvira. Natari umunsi umwe yarigeze kumbwira ati Olivier, ati ndagusengera uze we experiment umunezero wo mu gutsindwa. Iryo jambo sinzi ko yibuka, sinzi ko ntanibuka yuko yarivuze, ariko ryarantravaya numva Imana irikira rikorera ko ndavuga umunezero wo gutsindwa. Bene data, chaque fois numva yuko j'ai eu le dernier mot, nije naruse natsinze, nije natanze ijambo namwemeje, numva yuko mega difficile. Ariko gushika igihe Imana imtange kuntahuza cyane cyane ku kintu cya identité, tuzoronka n'umwanya wo kukivuga ko cyane n'ibi birimwo. Ntahura yuko erega kugira raison sivyo bituma mbigitangaza, sivyo bituma mbo mugabo. Donc ico kintu rero, iyo ntambara yuko amari jewe ngomba kugira raison kuva ndayivuyemwo, nukuri hariyo stress byavanye mu rugo, byanavanye ko nukuri mba ahantu ntahura yuko ndi mu rugo, ntahura yuko ntari mwihiganwa yo kugira ijambo rya nyuma. Amen. C'est vrai que je me rappelle pas iryo jambo nakubwiye mugabo, uko iminsi igenda nuko ndarimbura ijambo ry'Imana, niho niranda konte yuko hariho umuntu agirirwa ari mu ntege nke. Nico gituma Paul yavuga ati iyo ndi mu ntege nke niho mbona ubushobozi bw'Imana. Kenshi barahozima mu rugo umenga intege nke turazemera ari abandi bantu duhuye mwibarabara, surtout pas mu rugo rwacu. Mais hari abantu kenshi bavuga ngo quand même il faut dire la vérité yo waciye mu bintu. Nabonye il faut que tudefinisa aussi ukuri uko bisigura. Ijambo ry'Imana rivuga ko ukuri ni Yesu. Ukuri si kuvuga les faits tuzidefinisa différemment. Nukuri ndamaze kubona iyo tubonye nk'amakuru yaje na Olivier, tuyabona différemment. N'ingene twavutse, aho twize, ikere twabayeho, ugasanga kubera influence waronse n'amabara uyabona différemment, uyanterpreta différemment. Donc ta vérité canke l'interprétation des faits iri différent, ariko la vérité n'umuntu yitwa Yesu. Kenshi rero turibagira Yesu muri conversation z'urugo, tukarondera des techniques, tukarondera ingene twobikora, ariko wenyene ni wakuzana akagushikana aho utegezwe gushika, akagujana muri nzira yukene usingorane y'uguca bugufi y'ubwibone, kagucisha bugufi. Ariko tureke Yesu aganze ko kenshi je sais pas si cyo muvyumvira ko nawe ndaza kumureka akivuge ko igihe cyose ko arigisha kuvyerekeye ingo ndamambaza none Yesu ari he, none ukwizera kuri kuko niyo abara amatekinike mwisi arahari, kandi hari psychologue ba grave ntimutwumvirize kuko hari aba psychologue muri ico gihe beza cyane. Ariko nje nja gushimangira kuri Yesu, none Yesu muri ako kanya agiziki iyo uhuye n'ico kibazo. Ubu nsigaye niga hamwe numva se dulu yakumwe nababwije nja kuri wa muganga wanje yitwa Yesu sinshaka kwipanga ko naho narabipanga ku gihe cyose nabipanze naravyononye ntivyakunze, ariko ndaje imbere yawe, ndaje umvure
ingwara muri aka kanya ntarinzi ko mfise ariko nshaka kumvura peut-être ma perception de ma propre personne nishize hejuru kurusha uko navyibaza canke naho narabaye blesse peut-être nibajije ngo abagabo bose baba barambabaje bari muri muwo twubakanye etc. hari ico Olivier kare wavuze ngo ari amadesizo udashaka gufata wize uko iminsi igenda yuko c'est bien ko tubanza kuvyumva kumwe tubanza tukanywana kuri ico kintu imbere yuko vy'ukuri ufata amadesizion et quand on a expérimenté tant que ntari bwatahura ikintu nukuri ukemera ugasaba ko arindiriza ico kintu muhemu yera ne uko nasaze ndabwa ntivyo ntibishoboka nuko nagaruka ndabwa ahubwo utabigiyemo ibara riragwa j'étais urumva l'intensité nari mfise à l'opposé niyo nabamwe n'Imana yakoresha mu kugusunika abantu ntibava babyanterpreta nabi bakavuga ati peut-être umugore wawe arakuganza canke est-ce que dans ce cas-là tu occupes réellement la place de leader parce que mu leader quand même hari gihe batwigisha ngo utezo gufata ama décision peu importe mu rugo ni wowe uri umutwe w'umuryango nivyo ati none muri ico gihe tu n'as pas le droit ou une légitimité spirituelle de faire ma décision. Icyo kibazo uvuze n'icyo hari umuntu yavuze ati umugabo n'umutwe ati mugabo umugore ni nk'izosi naryo rimuhindukiza rikamwereka direction rikamwereka rimwe na rimwe riti naho wavuze tuavanse raba imbere harameze uko hariyo insensibilité abantu b'abadamu bafise ndiko ndavuga cyane cyane kuri Natali hama mwibuke yuko burya urugo Imana yabahinduye kuba umuntu umwe no kuvuga iyo turiko turavuga kuba umuntu umwe mugira vision imwe urumva mugira vision imwe Natali ndamubwira nti iki kintu ndacumva uku ndumva yuko ni ikintu Imana yampaye uko hari ibintu rimwe na rimwe ahora nkurikira ataratahura yego akavuga ati bashe iki kintu kucumva ukunye Olivier ndagushigikiye nk'umugabo nk'uko ucumva muri ubu buryo ati mugabo pour moment sindagitahura icyo rero navuze ikintu numva muri we arambwira ati oya Olivier ikintu kuri sindacumva kuko mwibuke yuko turiko tuja muri direction imwe nimba nkwegeye iburyo nawo kwegera ibubamfu tuzotabuka urumva n'urugo rwacu ruratabuka hama rero none erega iyo turiko turavuga kuba umutwe burya hariyo umutwe w'umutwe ni Yesu urumva rero uwo Yesu aba yankonvense mbega ari faible aregara ya Natali urumva donc nico kintu rero mvuga ngo Mana ubushobozi wakoreye muri jewe bwo kunyemeza iki kintu nukuri ndagushimira kuko ugikorera kuri Natali hama rero nibutse muri imyaka tumaranye imyaka 11 ans de mariage mais 16 ans turi kumwe nukuri iyo harmonie yamibaho twafashe ama decision menshi akomeye icyo kintu Imana yagiye iragikora n'icyo utataguye yagiye iragukonvenka Imana yarampaye na patience nukuri sindindire ndi egri nshavuye ariko ntarindira nguwe neza urumva kuko burya ikintu natahuye hamwe n'Imana l'important kenshi nubwo twebwe nk'abana b'abantu ari destination y'importance Imana nayo yishira novuga muri iyo voyage muri iyo traje mugirana urumva donc iyo journey muba muri kumwe nayo niyo ishira ko importance kuko niyo ikwigisha niyo ituma natwe tudekuvrana niyo ituma igenda iduhingura naho kudushikana aho yaduteguriye n'uyu munsi yo karakaredwa tukaba turahageze ariko n'ubwo rugendo ayigenda iduhingura ihingura amakaragiteri yacu ni nka kujya kwa ndibuka bariko barakora ibintu by'amapave bya pavage muri mu Ngagara barahondagura amabuye bakagerageza kuyinjiza mu nyumba bakamanyura no mu rugo nuko Imana igenda itumanyagura itwinjiza namwo aho tugenda tumenyana dukundana kurusha mbere ugasanga yari urukundo navuga rureguye yiteguye kwegera ko ariko buke buke ikagenda iguha urukundo rw'uwundi kumugwa inyuma no kumufasha no kumuba hafi ego amen numva ari une très bonne réponse kuko ndibaza ko hari abantu benshi baragwa muri ico kibazo cyo kuca autorité soumission kurindira kumenya autre chose aussi je me dis que
kenshi tubura patience kuko twibaza ko ariko tujaho ibintu ariko turiye le capitaine du bateau hama ikindi naco kubera dutinya tubona ico satani baradutemo dans le passé twibaza ko Imana idashobora kuzura razora même après le 4e jour donc le fait même d'être patient Imana nticeregwa umuntu wese bariko ratwumviza yumva mu mutima hari ikintu Imana yashizemo ariko bubakanya taragitahura beneda uruhuke ikaba yaragushizemo ico kintu wowe nugira ukwizera yuko iyakubwiye izosha no kuwundi amen numva rero no hagarika ngaho Imana bahezagire abafise ibibazo baza bitwandikire kugira umunsi mwiza. Nimba mwakunze ibi biganiro murashobora gufyonda kuri like canke kuri j'aime hama mubisangize n'abandi mufyonza kuri partager canke share hama nimba mwifuza kuza murabironka uko bisohotse murashobora gukanda canke gufyonda kuri aka kantu gatukura kitwa s'abonner mu gifaransa canke subscribe mu congereza kugira umwanya bisohotse baze barabibamenyesha bice muri notification canke muri notification. Imana ibahezagire.